kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa kane. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa kane. Handitswe ngo, ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ivyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose, gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru, aheje kugerera intumwa muri mpwemu yera zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, abonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Imana ishimigwe ijambo ryayo. Ijambo dusangira rihagaze kuri uyu murongo wa mbere ngo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose. Imana ishimwe cyane. Aha yabivuga ariko arasozera Yesu agira aje mu ijuru. Ariko uyu mwanditsi wanditse iki gitabo ni Luka, niwe yandikiye Teofilo. Luka aravuga ngo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose. Kandi aha yanditse Yesu yagiye. Imana ishimwe cyane. Mukundwa ngo madakore ngo ivyo gukora byose ni intango y'ibindi vyinshi. Ntiwiyumvire ngo Imana yaheje nawe, naho yo barakugiriye neza cyane, witege ko asiba kukugirira neza cyane. Namba hari gitangaza wigeze kubona ugihagarare ko kikubera intango n'imbarutso yo kwizera ibindi bitangaza byinshi, Imana ihabwe icubahiro. Biduze ukwizera kwawe, ivyo Imana yakoreye abandi bibi intango kuri wewe, Imana ihabwe icubahiro. Ivyo yagukoreye bibi intango ku bandi. Oh haleluya. Asozera abara ngo ariko murore isezerano, kubera ivyo yatanguye gukora, kubera ivyo yakoze bisubire kaba intango, kubera ivyo witega irindi sezerano mwene data. Imana iguhezagire, Imana ikwereke kugira neza kwayo. Mwene data, nturambigwe, ntucike intege, ntiraheza, ni intango gusa. Hari ivyo Luka yanditse, usome ubutumwa bwiza bwa Luka, biraryoshe, nibitangaza n'utwumiza. Ivyo abigishwa bakoze nibitangaza n'utwumiza, ariko ngo nivyo yatanguye gukora no kwigisha byose. Kandi abivuga Yesu ariko arasozera, ariko asezera abigishwa biwe. Mwene data, ni intango gusa, ni intango gusa. Ubarira umutima wawe uti ni intango gusa. Ubarira uwo mwicaranye uti ni intango gusa, ntaraheza. Imana ihabwe icubahiro. Imana igutwenze, iguha indirimbo nshasha, iguha intahe nshasha y'ibitangaza vyubakiye ku bindi asubiye kugukorera. Uvuga uti sinari bwabone nk'ibi, narinzi ko nabonye vyinshi, narinzi ko nashinze intahe nyinshi, ariko mbonye ibindi bishasha bikubera intango y'indirimbo nshasha, intahe nshasha y'ikimazi gishasha c'ishimwe. Aho uri hose, wewe n'abawe, wewe mu vyawe, uragahezagirwa cane. Urakoze kudutega yombi. Amen.